data mu izina rya Yesu turagushimiye kugira neza kwawe, turaguhaye icubahiro kuri uno mugoroba, utwemereye ko dusubira gukorana kandi kugira ngo twumve amajambo yawe. Turagushimiye ko ubikunze ano masaha tukaba turi hano hantu, ya masaha twemeranya tukaba twatsinze umwasi yagomba dutege ngo twacerewe n'ibyo, ariko twaje kubwa rya shengero ryose. None data uja mwiza, reka dusengere umubonano wacu uze kubana nacu uhereye mu ntango gushika duheze, tuze kubona ukugira neza kwawe. Mu izina rya Yesu Kristo uza kugira ico avuze wese aze kuvugishwa nawe, uza kugira ico akoze wese aze gukoreshwa nawe, ibitangaza bize gukoreka zoba ukoze. Turaciye inzira ku bariko baripfuza kuza kugira nabo ngo bacire inzira bikunde baze bifatanye nacu, dufatanye uyu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, umwanya twagabiwe, umwanya wo kuyaga nawe. Urakoze kubaciriye inzira, urakoze kuza kubana nacu. Turasengera ama connection ku muntu uwo ari we wese niyo aherereye, uza kubigenza neza, uza kumvikana, ntagire ikiza kudubika. Zoba ukoze mukunzi mwiza, turasengera uburongozi tuza kubana nawe, turasengera abaririmbyi bana nabo, turasengera n'umuvuzi w'ubutumwa wateguye uno munsi, nawe umuvugishe, ubwoko bwawe buze kuva hano hantu bwigina amajambo tuzoba turose. Urakoze kubana nacu muri byose, urakoze kuri umukunzi wacu twitwararika gusumba uko tuvyiyumvira. Ntidusaba ngo dusabe kuko turazi ko byinshi bitubereye, n'ibyo tutaba tuvuze ubiduhera ubuntu n'urukundo n'imbabazi. N'ubunyane ngwino bidukorere ibyiza bidukwiriye, ubitugabire. Zoba ukoze mukunzi mwiza, turasengeye mu izina rya Yesu Kristo iki gikorwa, mu izina rya Yesu Kristo nukuruca inzira kuri benshi, abakizwa baboneke biyongere mu izina rya Yesu Kristo. Muri iyi minsi imeze uku nyene, ca inzira wimenyekanishe benshi. Zoba ukoze abariko barazimira bazimurugwe mu izina rya Yesu Kristo, bahindukirire wewe, kuko kuri wewe ariho hari ubuzima, kuko kuri wewe ariho umuntu yumva ko atuje, kuko kuri wewe ariho umuntu yumva ko ari en sécurité. None data buja mwiza, ubu buntu watugiriye ntitwobwisangiza twenyene, tubusabiye n'abandi mu izina rya Yesu Kristo. Ubimenyeshe, rega hari uwama bifise nk'umuzirikanyi abinyoterwa ariko bimugora gushitsa, uwo turamusengeye kugira ngo abishitse, akumenye mu izina rya Yesu Kristo, akurikiza amabwirizwa yawe, abe mu bana b'Imana, abe mu buraba ukishimira. Uzoba ukoze. Turasengeye mu izina rya Yesu Kristo n'uyo wese yoba ariko arahonokerwa na kino gikorwa, abagitangwa ariko uno munsi bariko barakwega amaguru, oya n'igihe ahubwo c'umuvuduko udasanzwe. Turabasengeye ngo ubongeremwo intege mu izina rya Yesu Kristo. Zoba ukoze, baze bumva amajambo yawe kuko ariyo mazima, kuko ariyo atanga ubuzima. Urakoze, turagushimiye kuri byose, turagushimiye ko n'ivyo tutavuze ubiduhera ubuntu n'urukundo n'imbabazi. Icubahiro n'ikibi cawe ubu n'ibihe bitazoshira, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Karibu, turabahaye ikaze kuri uno munsi mwiza Imana yaduhaye ngo tube turi hano. Yego, turabaramukije rero mu izina rya Yesu. Mvuze nti turabaramukije kuko turi kumwe.
amen amen urakoze. Imana ntihinduka uko yarejo nikwiri kandi nikwizohora kuko idahinduka. Ijambo ryayo nukuri, ibyo yavuze biraba kandi ntagishobora guhindura umugambi wayo. Imana ntihinduka uko yarejo nikwiri kandi nikwizohora uko idahinduka. Ijambo ryayo nukuri, ibyo yavuze biraba kandi ntagishobora
guhindura umugambi wanyu izigire imana mwene data reka gukekeranya ibyo yasezeranye igihe kigeze bizoshike imana ni nziza n'umwizigirwa izobikora yagendeye aburahamu na sara bari bashaje ibasezeranira isaka kandi yarabishikije barindiriye imyaka myinshi barihangana baritse isezerano ry'imana irihinduka ryarashitse yagendeye aburahamu na sara bari bashaje ibasezeranira isaka kandi yarabishikije barindiriye imyaka myinshi barihangana barizera isezerano ry'imana irihinduka ryarashitse izigire imana mwana data reka gukekeranya ibyo yasezeranye igihe kigeze bizoshika imana ni nziza n'umwizigirwa izobikora yesu abahezagire murakoze cyane yesu abahezagire ibyo yasezeranye izobishitsa reka gukekeranya wowe ufise ico wizigiye canke ico wasavye imana kirindire wizigiye niko numvise ndiko ntahuye muri urwo ruririmbo ego reka naho umwanya usa nuko ariko nta gipfuye reka twumvize noze nawe mwene data Chantal na Alexis nabo akaririmbo amatubandanye ibikorwa intambwe y'umuryango yuda anesheje umwasi satani itinyugu itimifunda ibikomeye irabikankamira intambwe y'umuryango yuda anesheje umwasi satani itinyugu itimifunda ibikomeye irabikankamira emwene data acurinda gashitsi kubw'inamba unamurisi umwami yesu yarakimesheje muhamagare aragutabara emwene data acurinda gashitsi kubw'inamba unamurisi umwami yesu yarazinesheje muhamagare aragutabara emwene data reka kwikenyeza umenye yuko uri uw'igiciro intambwe ni yesu yanesheje atugwanira ijoro n'umurango emwene data reka kwikengereza umenye yuko uri uw'igiciro intambwe ni yesu yanesheje atugwanira ijoro n'umurango emwene data reka kwikengereza kubw'inama
ananiwe izo ngorane zawe muhamagara aragutabara emwene data acuye ndagashitse kubw'impamba ubona muri isi umwami yesu yaratsinyishije muhamagara aragutabara emwene data acuye ndagashitse kubw'impamba ubona muri isi umwami yesu yaratsinyishije muhamagara aragutabara. Yesu abahetsagiye. amen amen murakoze cyane. Yesu abahezagire. Ego twongeye no kwakira Jacqueline naho ishakiye hariya muri Saudiya, hanyuma turakiriye na mama Aliya ubona ko yaje. Murakoze. Yesu abahezagire. Turakiriye na Dina hamwe na Krista, sinzi ko arubona ibagiye. Yesu abahezagire. Ego reka rero tuhave tuja kwijambo. Turashima Imana rero ko iduhaye kano kanya. Reka mbe mwene data Peresi abandanya arongoza, nanje mpave mfata ijambo mu kanya. murakoze. Tumaze kumva indirimbo zitubwira ubutumwa bwiza. Nibaza ko umuntu wese yagiye aratoragura kandi umuntu wese ariko araronka ibyiwe. Twamaze kwakirana, twamaze kumva amajambo y'Imana mu ndirimbo. None rero reka dusengere umuvugabutumwa. Reka dusabe mwene data nari hafi. reka dusabe umukozi w'Imana Vianney asengera umukozi w'Imana. Dusenge Imana. Mana yacu turagushimiye, turakengurutse bwirukiro ineza yawe n'ubuntu watugiriye. Turagushimiye ku mutumiro mwiza. Turagushimiye Mana kuri uyu mugoroba mu izina rya Yesu Kristo. Twaje duhuzagizwa, tugomba kubona mu nyonga hawe, tugomba ico tugaburira, tugomba impamba itumaze iminsi. Turi hano rero bwirukiro mu izina rya Yesu. Abasenze Mwami baduserukiye kandi badusabiye amaraso ya Yesu. None rero turizeye Mwami imbabazi zawe zamaye ibihe bidashira. Ibisigaye Mana turi hano turasamye nk'abana b'inyoni, tugomba ngo dugaburire duhezagire. Umuntu wese yaje kurondera kubone umuhazi imbabazi zawe zobukoze. Turasengeye Mana ugira gabure umuhezagire mu izina rya Yesu Kristo. Mana yera umwuzurize kugira ngo twese Mana mu izina rya Yesu Kristo turonke. Muri ibi byavuze ngo twazanye amasahani agaragara, none twuzurize uduhaze. Twaje dushonje mu izina rya Yesu. Twaje Mana dufise intege nke, twaje bwirukiro mu izina rya Yesu Kristo. Tugomba Mwami ico duha. None rero Mana utugirire neza, uzobukoze. Urakoze. Ibisigaye bwirukiro mu izina rya Yesu Kristo. Ntihagire uza kugenda uko yaje, ariko umuntu wese aze kugenda yivuga wamuhaye, uzobukoze bwirukiro. Rigvise aho ryadukuye ijambo naho ritugejeje mu izina rya Yesu Kristo, kuko ijambo ryawe ni inkota, ijambo ryawe n'ububasha n'ubushobozi. None rero bwirukiro umuntu wese Mwami umugirire neza, uzobukoze nyakubahwa. Ndabona ikindi gihe Sawuli ngo aragenda ariko ahiga abantu b'Imana, bashikaho bavugishwa aravugishwa. None rero yari yatumye benshi, batuma ba mbere n'aba kabiri, babona ntibagarutse ukugera aho yigiriye, basanga bavugishwa. Abavugishwa ngo bakavuga. Mana mu izina rya Yesu Kristo turasenze Imana uyu mugoroba Mwami ugira ico tubwiye, ugira ico tuvuze ko uduhezagire mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanya tubere umwanya w'ikimazi, umwanya w'umuhezagiro zobukoze. Abagwayi bakize Mwami Mana ububasha bwigaragaze
mu izina rya Yesu Kristo bumwe bwigaragaza i Yerusalemu mu izina rya Yesu Kristo ngo bagatangura kuvugishwa izindi ndimi ngo nk'uko bahaye kuzivuga mu izina rya Yesu kuko mwami ngo nta ndobeke yarimwo mu izina rya Yesu Kristo bari bitunganije basa neza none rero twamaze gusengerwa mu izina rya Yesu Kristo baduserukiye baradusengera ibisigaye mwami turashagaje hano ngo tugaburire uduhezagire buri muntu wese yaje zobukoze data wa twese urakoze bwirukiro tugomba sekirite y'ijuru tugomba kujya mu mutekano tugomba mwami mu izina rya Yesu duhezagire ibyo umuntu turavyanse ariko tugomba ivyuka bivuye mu ijuru ububasha buvuye mu ijuru uzobukoze hezagira umukozi watumanyira ijambo mu izina rya Yesu Kristo abigikoresho abo mwironge wikorere zobukoze mwe muyera tambatande mwe muyera abe muri twebwe mwe muyera dusigure kandi atwigishe uzobukoze niwe wohaza ishengero ryose urakoze data ko vyumvise kandi kugiye kutugirira neza ishimwe ribi ry'Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. Pastor Gervais asenga Imana kazi Mana nzima data twese uri mw'ijuru uri Imana y'igitangaza uri Imana ishobora byose uri Imana yadukunze urukundo rw'imbura rugero uri Imana yavuye mu ijuru aho yari imerewe neza Mana nzima yari ibiryo kwa data iza hano mu isi gusesa amaraso kugira ngo ayo maraso dukure kw'ibyaha n'ibyago Mana nzima tubanje kugushimira Mana nzima mukozi w'Imana waturungikanye ijambo ryo kwiyeza ryo kwihana ibyaha ko twese Mana nzima twaragucumuyeko nta muntu n'umwe atagucumuyeko Mana nzima uri gitangaza utwigishije kwiyeza utwigishije kwihana rwose Mana nzima turazi yuko Dawidi ari umukunzi wawe kandi ari umugorozi ariko twebwe Mana nzima ntiturabagorozi kumwe ya Dawidi cyo gituma dukwiye guca bugufi tugasaba ikigongwe rwose Mana nzima nk'uko umukozi w'Imana Perez ahejeje kubivuga Mana nzima turaje imbere yawe tugusaba ikigongwe utubabarire kandi dukize indwara tuzi n'izo tutazi izo tugendana Mana nzima z'akaronda Mana nzima canke izindi Mana nzima yaba ama infection yaba ama inflammation yaba amavirisi yaba amabagiteri yaba amamikrobe yose zaba indwara zose Mana nzima turazisambuye mu izina Yesu Kristo turazimenaguye kuko waraduhaye ubushobozi bwo kumenagura imigabo n'imigambi ya Satani bwo kumenagura imigabo n'imigambi y'abadayimoni mu izina Yesu Kristo inyuma y'ijambo wamye ukora ibitangaza turakwingize Mana nzima intahe zibe nyinshi Mana nzima umukozi w'Imana Perez yagitangura Mana nzima yasenze akwinginga tuno munsi yabibitangaza Mana nzima turakwinginze habe ibitangaza muri kino gikorane Mana nzima umuntu wese afise umutwaro si indwara gusa afise ukimuremeye umuture aronka amahoro ko Satani camuzanye Mana nzima kuko muri Yohana igice c'umurongo w'icumi yaje kwica kwiba no kunyaga no gutikiza ariko Mana nzima wewe waje kuduha ubuzima busagutse la vie en abondance turakwingize Mana nzima uduhe ubuzima busagutse muri iyi nzira turimo yo kuja mu ijuru Mana nzima twitwikirije amaraso yawe amaraso waviriye i Golgota Mana nzima abanyisiraheli Mana nzima wabwiye Mose wamanika inkoni iriko inzoka mu bugaragwa uzoyihanga amaso azokira natwe Mana nzima mu isezerano rushasha ntiduhanga amaso inzoka oya duhanga amaso wewe twizeye wewe uguhanze amaso muri nk'uko abanyisiraheli bari mu rugendo bagenda i Kanani bagenda i Siyoni natwe Mana nzima turi mu rugendo tugenda iwacu i Siyoni tugenda mu ijuru Mana nzima muri runo rugendo duhanze amaso we Yesu Kristo niwe wo kwisigirwa
twarakubonye, si ibyo twumvise, si ibyo twasomye, twarakubonye udukiza, umaze kudukiza indwara nyinshi. Kandi we wavuye Mana nzima mu ijuru, ukemera ugacumukura, ukemera ugapfa ku bwacu, ukabambwa ku bwacu, indwara si wowe ikakudukiza. Turakwizeye kandi waradukije kandi uzodukiza. Mana nzima umuntu wese agwaye umukize, umuntu wese afise umutwaro Mana nzima wo mwibanga, ndabizi bariho kandi ni benshi kandi kumbe ni twese. Mana nzima umugende, kuko iyo yarinze ava ayaje ngaha Mana nzima kugwa kwizeye, tizeye abatanga abandi, yizeye wewe kuko yarakubonye. Kandi Mana nzima wavuze uti mugire ukwizera gutoyi kugana agatete ka sinapi, icyo muzosaba cyose muzokironka. Kandi waravuze utari babiri cyangwa batatu bahuje umutima n'inama, icyo bazosaba cyose nzokibaha. Yaguhezagirwa Mana y'igitangaza, turarenga babiri cyangwa batatu, turakwingiza utugirire neza, turakwingize kuko twabivuze Mana nzima uno munsi ukora ibitangaza. Mana nzima nguko uno munsi ari umunsi w'igitangaza ko nizosubira kubona. Mana nzima turakwingiza utugirire neza, uduhezagire, urwaye akire, ufise igikomere Mana nzima cyo ku mutima ukimukure ko yidegembye mu izina rya Yesu Kristo. Turatuye deliverance mu izina rya Yesu Kristo. Mana nzima uboho ni wowe ubohora, y'amaraso yawe ni wowe ubohora. Mana nzima turatuye Mana nzima integration rapide, Mana nzima muri bino bihugu waduhaye watugabiye. Mana nzima ntiturabatse ibindaro, Mana nzima wavuze utaho muzohunyuza ikirenge nzohabaha. Mana nzima turamenaguye impwemu mbi zose, Mana nzima ibiri bloke byose byo Satani aboshe byose turabibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Erega Mana nzima niwe wabivuze, niwe wavuze uti icyo muzoboha ku isi no mu ijuru kizoba kiboshwe, icyo muzobohora ku isi no mu ijuru kizoba kibohowe. Turabohoje ikintu cyose Satani yaboshe, ama-interview aboneke. Mana nzima umuntu wese Mana nzima umubohore, kandi Mana nzima iki gihugu ushireko ikidodo, kuko Mana nzima abarundi twavuye kure. Hari abari Mana nzima mu bihugu by'Abarabu, hari muri Europe, hari muri Aziya n'ahandi. Mana nzima umuntu wese urabona umutwaro wiwe. Mana nzima turazi ko dukunda gusoma uko twikunda. Umuntu wese umuhe promotion spirituelle, promotion physique, promotion économique. Erega Mana nzima ubwo nibwo la vie en abondance, kuko tukwizeye kandi wowe bivuze, ijambo ryawe niko warivuze. Mana nzima turakwizeye kandi tuzogushingira intahe kandi tuzogukorera, turabyemeye imbere y'abantu, kandi tuzobikora kandi tuzoshinga intahe ibyo wakoze. Urakoze, ubane natwe, uduhezagire, kandi bibeho kuba duhaye Mana nzima turatuye reveil spirituel, abantu bakizwe. Mana nzima warabivuze mu ijambo ryawe uti musengere ibihugu mubamwo n'ibyaba amahoro, namwe muzoba amahoro. Erega Mana nzima ntibishobora kuronka amahoro batari muri Yesu Kristo. Ni wowe wenyine utanga amahoro, abandi n'amahoro ya pirata, amahoro amara umwanya urume rumara. Ariko bakijijwe ya mahoro ntihaboneka. Kandi turatuye reveil spirituel, turatuye ibitangaza muri bino bihugu. Zomukozi uragahezagirwa, ugumane natwe. Mana nzima uhezagire imiryango yose. Mana nzima abadafise ibibondo ubahe ibibondo, bavyare Mana nzima bagwize. Mana nzima abafise ibibondo bakure, ubahe imigisha, bige bamenye. Abariko bariga Mana nzima bige bamenye, bamenye ikidage, bamenye icyongereza, bamenye ibintu byose Mana nzima. Erega Mana nzima ukora monde iguma bamenye ubwenge. Natwe Mana nzima duhe ubwenge, twigishe abanyabwenge. Mana nzima tuba abanyabwenge. Uzobukoze turakwizeye Mana nzima byose. Mana nzima ntituvuze byose, turazi byinshi kubiduhera ku buntu, kandi bamubiduhera ku buntu.
ntituvuga ngo dusarare uduhezagire utube mana nzima n'igihugu c'uburundi ntitucibagiye mana nzima turazi ko mu burundi hariyo abagukunda cane kandi bakwizeye mana nzima tubwira ikigongo igihugu c'uburundi turanse ko kibi ca nyuma kibi ca mbere mw'izina yesu kristo turakwizeye ukora ibitangaza mu gihugu catwibarutse ubwihezagire mana nzima rega mana nzima ubwihezagire na twebwe tuzoba duhezagiwe ukoze byose bigenda neza mu izina ry'umwami wacu yesu kristo amina. Amen. murakoze cyane kandi tufise ukwizera ko ibyo mudusengeye byose bizotushikako. Mwadusengeye mu majambo yagutse kandi Imana ibahezagire cyane, natwe tubandane tugira ukwizera ibyo badusabiye byose bizodushikako. Turacashima Imana, tugira duhe kazi umuntu yoba ari hano afise ikintu yumva yoshimira Imana kugira ngo satani tumumaramaje. Ufise ikintu wumva woshimira Imana, tutogenda udashimiye Imana n'akanya kawe. Uraguhaye ikaze wowe wumva woshima Imana. yesu nashimwe. Amen. Amen. Bwa mbere ndakengurutse kuba naronse aka kanya ko kubana namwe tugasenga, kandi ndashimye n'amajambo numvise. Hanyuma rero nari natanze umutwaro ko mwonsengera nzoja muri interview, none rero nagiye kandi nayikoze, kandi ndabyizeye ko Imana izobikora neza, kandi abasengeye mwese Imana yo mw'ijuru ibahezagire. Nuko nirishimwe mfise ko ico nari nimirije gukora nagikoze, kuko nari maze igihe kitari gito birata, ariko none ndashima Imana ko yabikoze. Yesu abahezagire, murakoze. Amen. 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 Imana ishimwe. Amen. 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 Sinzi ko hari uwundi. Ariko atawundi, reka dushime Imana kuri iki. Data mu izina rya Yesu Kristo turaguhaye icubahiro. Uyu mwanya mwiza turi imbere yawe tugushimira ku byo wadukoreye byose. Umuntu wese arafise ibyo yokwereka, ni byinshi no kuba twabonetse hano hantu tukumva amajambo yawe, twabigushimiye kandi n'ubu twabigushimira. Kuba turi bazima turabigushimiye, nta nkuru mbi iciye hano hantu turabigushimiye. Turagushimiye no kubw'iki gikorwa umukozi wawe wamukoreye, kandi afise ukwizera gushitse ko bizogenda neza. Umukomereze uku kwizera kandi bizogende neza. Ikindi gihe rizoba ishimwe ryagutse hano hantu uzoba ukoze. N'uwundi uwo ari we wese mu byo badusengeye tuzogaruka hano hantu dufise amashimwe ku byo uzoba wadukoreye. Urakoze, turaguhaye icubahiro kuri byose. Icubahiro kibi cawe ubu n'ibihe bitazoshira, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.